Je nawe ndashaka kuvuga sinzi ko nkompa ijambo. ari guhaye Ndabaramukije cyane. Big ni ati Gustavo. Pinga si hata kuhusu unakwenda kwa hivyo nani yangu vyema. Izoko siri kama nakupinga. Najua ndazi viganiro vyao ngo ishize ko ikinyongo kibiki bro. Bongo kabisa. Oya stop boy just sindi umuntu sinzi n'impamvu duze kuri intuze yiwanje je papa kwa sinzi umuntu yakudobuze cyane. Sinzi yako just yakudobuze. Bawe sinzi umuntu Rajisiri, oya, mvugisha ukuri, sivyo? Ndetse mbashaka abantu b'abahipokrite, uno munsi twerekana abantu yuko navuga yaramugane kuri live ngabo inyuma, moi je suis pas comme ça bro, ibyo bintu je nayo, jewe ibyo bintu, ukiwa hipokrite na mimi nakuwa hipokrite, yesa miye si kuduza kuri, sinzi umuntu yakuduze ibintu, gusa boy isame mugabo je mvugisha ikiri ku mutima. Oya, njeni bazikintu bro ndiko ndakureshera urabizi ndiko ndakureshera na gatoyi narifite na telefone yiwawe twaranagara ni washaka neza narakubwiye ati ibi bintu uko urakora sigije nk'uko sinakwandikira twarabirangije birahera Big ntabyo twarangije bro kubirangiza ni kwa kundi ugume ku ruhande rwawe kuri kote yiwawe nanjye ngume kuri kote yiwawe je sindi janja bro je rero abantu b'abasnitch abantu b'abahaters ndakureka ugakora ibyo naje ngakora ibyo wanjye ibyo bro narifite nimero yawe warufite nimero yiwanje twaranandikirana mugabo hari ibintu bimwe bimana kwandikira mu password yawe ibintu uko urakora sibyo kwasubira kwa rero abantu turi muri 2025 bro umuntu arabandanya ubuzima akora ibyawe naje ngakora ibyo wanjye it's okay so right ngaho ndakubwiza ukuri umuntu yakuduganye ndamuri umwari kandi wadanje bana Fizo nito bife kweli si ubona bitari ngombwa oya sukuifa nukuri tuko turavuga bro none mwebwe musaba iki leta none mu majambo make inde we ko wikuyemo nabajije wewe n'uyu mugabo ngaha niye musaba iki leta bisaba yambica mani bihangana kuza cyambo sasa bifesi nawe si uko mzaniza unajitoa ingorane bafitaniye basaba iki leta oya nuwaba kuri Imana nuwaba ushaka kuyiha amahoro muri ubu buzima ushaka kuyiha amahoro gendana n'abajya abantu mbona yuko mwumvikana nta guforsa urukundo nta guforsa iki gumana na ujya ubona yuko mwumvikana nimukorana ujya ubona ko mutumvikana aho gusegereza cyangwa muguma mutana mu mitwe mubwira mugabo akaguma akora ibintu muha amahoro ushaka kwiha amahoro rikana n'uwo muntu bandanye ubuzima bwawe endomike umujama nta muntu yamukoroye niyo nyene yijanye niyo nyene yijanye kubisanzwe bavuga ngo usuranisha kukinyamwibutso yari kugenda bro no nibaza ko papa yagera akabivuganye oya je nabigora bivuganye iyo nari kuba mfise inzigo sinari no kubivuga nari kucana ndafite ubushobozi nagucana no kubikorora utabimubwiye mugabo urumva ikintu umengo wari yagirije je nari yagirije n'ubundi kuko nari kumubona kuko uwuduze wose ndamubona nari guca nshonda ko niwe koroka ariko ndinze ndabimubwira no kuvuga yuko jewe atamutima mubi atako ndinze ndabiserura bya kuvuga ati okay sawa bwana urabona bo batukira abajine iko guhurumba ikibwawo nimba nakoze sorry nanze nimba nakubwiye nabi sorry vraiment
reka tubandane c'est ça. Urega ikibazo yagize no muhungu rero jewe ndarurangura iki kibazo yagize wowe agize ngo aravuga wacumuza ivya yewe ntiwamuhaye umwanya wo kuvuga Wazo wako na mwanya nuko we yaguma avuga yuko yaguma bya kandi ari ivyo ngo bamukoroye ngo modereta yamukoroye nta musubize ko nta musubize ntari ibyo ntari bamukoroye kubera yari karavuga and then biracika naze mu biheze baze naze kabisa naze ekaje na endo mike ran defense was murangi bro je ko atari wanje murabizi boy bakudu kabisa we ntuzuze byo nta kibazo vemega twese turakora amafuti ngabo iyo wakoze ifuti ukaryemera ukavuga ati cyane kuri hantu arigeze kudekona okay nibiherere ngaho bana sorry naradekonye nibihere ubuzima bw'abandani sivyo gahishura gusaba imbabazi bamwe birabagora gusaba imbabazi yo wemeye ikosa oya abandi gusaba imbabazi uba wihaye amahoro mu mutima yego nuko muranda bivuga imeso iyo nakoze ikosa bivuga kambira ikosa nakoze nkashana n'uwati hawa uko nakoze nuko ndabusaba imbabazi ndavuga ati mbabarira n'ukuri ebana byari parapararanga na pararanga mu mutwe yego ubuzima bukabandanya ewe avuze ngo niwe yimanuye kandi wamubesheye si byiza kwera none bakaje kubisa ngo nabishye naduge ngaha bihere ese ibyo bababwiye kubera kwidogera urazi kwidogera ariko yidogera mu nduru bifezi nguyo ni wundi bajyamu Imana irihangana kwera cyane gose ariko gusa ico nzi vraiment abantu b'abagabo ntibabika inzigo kubera bavugira aho nyene kandi je ndakunda umuntu avugira aho nyene kubera nta mpamvu yo kubika inzigo no mu Big Fizzo ntiyavuganye inzigo kahise none avuze ati nta mpamvu yo kubika ibintu bitagenda neza ni vyiza kubivuga naje mumeze uko nyene kirazira kurya umusondo wabo urahokora ni wisanzure Starboy oya je urabizi ndoje kuno nimereye kweri ko nanje ntari umu hypocrite ukuntu ikintu gihari tu je kintu nzi twafuye na Big Farious umunsi umwe cyarabaye gusaba sorry biranahera kumbe cyo twafuye nuko wari wavuye twafuye ivyo vy'ivyinyo nuko kw'Imana je irasijewe kubera ko je nzi ikintu twapfuye ndabazi no mu nyuma turakorana ndakuzanisha kugani reka kiganiro kuri kinuze yiwawe sabo kizari ziragimana ko je nzi ko twaganiriye birahera ico gihe turababaje ama fresh bana safi amani ico kiganiro nagihari urisiwe Acha jendi si iriko ibintu vyabaye ico gihe na madame twaranaganiriye ndamubwiye ati sorry arambabarira birahera turaganira bien birarangira reka bire naco mbwa umeze ko je tanzigo kandi nawe niwe uranzi ko tanzigo je agenda bizi nawe kuri umuntu nyene yemere fresh tu gusa ikintu gihari ico tugeze kuko cyararangiye waho nawe duha umuco rero icyo twakora nk'umupromota nk'umuinsponseri nk'umuntu icyo twosaba leta je kintu ariko ndavuga bivanye nuko jewe novuga yuko ndabirimo kubera ko numvise Kenzo n'umutipe ari ibintu bagiye bunganira bibagora kugira icyo babivuze ko kubera ko deja aho bari bobo barabayeho bameze fresh mu bisanzwe twebwe dukora kano kazi hari igihe nawe igihe ugatangura bishika ugahereza amafaranga abantu kumbure kugira nawe ushobore kubona ibintu bimwe canke ugeraho wifuza kugera kugira umuntu ashike muri etage arurira ama escalier akurira eshero ya mbere akayirengana ya kabiri ya gatatu agashika kumbura aho yifuza kugera hari igihe rero umu artist ashobora kuza afise impano akagusaba service akakubwira ati ndi hano ngo dukore bino muga nawe kubera ko waraduza ama escalier ukavuga ati kumbure nanje byarambaye ko ibi basi ahari nakore guca kugira kumbure dushobore
gukorana bigende neza. Nta muntu yanka gufasha impano. Rero n'abantu mpora propose ati basi hako nshobora gusaba amahera ndagusangiye iyo uri kubera byo gukonsoma. Mabasi ngo poste yoyo irakenewe gusumba uko kuntu gucharging amafaranga ugasanga nta ufise. Rero burya umuntu iyo ugiye kurondera umuntu akirondeza nawe ataragira hashaka amafaranga hari gadashobora kuguca amafaranga. Mugaye iyo ugiye kurondera umuntu yashise muri etage kugira umushikiro uraduga ishero ya mbere ya kabiri ya gatatu kugira umushikiro. Bisigura iki rero ushobora gusaba amafaranga ntashize imbere amahera ahubwo ndayasavye kugira ashobore kumfasha. Je twakorana ikiganiro ndacaplodinga ndakoresha amamega wanashima ndarari joro ndiko ndacaplodinga kugira ndagipostinge nkakora amapost atandukanye. Mugabo narinze kuduga amayeshera atandukanye ndaduga amaeskalier kukumbure kugira nshikaho nifuza kugera. Bisigura ko ari gushora gusaba amahera ata amahera washize imbere ariko waravye kiriya gikorwa wakoze mbega no gicaginga amafaranga ngana gute kumbure kugira gisoke kimeze neza kumbure na jewe nagikoze hasi mbone yuko ari amaeskalier naduze ari ahantu yangejeje. Rero abantu bavuga ngo dushira amahera imbere ahubwo ikintu gihari mu Burundi dukura ubugwi ariko ubwo bugwi je namani baza ati mbega bwovaho gute ko byananiranye ko buvaho harasemereye kuva kera gushika kuri no munsi ntiburavaho. Hari n'abakora cyane ugasanga arakoze arafise amahiti no munsi twemeranye hari abaririmbyi no munsi amasho nubwo atabafise indirimbo nziza usanga yayaronse sinzi abayabaha ko arabi wabo ariko turazi ko hariho n'abarira bavuga ati twe nta masho turonka. For example D1 numwe mu baririmbyi afise ibikorwa byinshi cyane wanashima yagiye kuri stage iyo 45 minutes yo performing ariko nta show abona. So rero umuntu wese acharginga amahera bivanye n'impamvu ya charginza ayo mafaranga. Rero mu gihe utabiri muvuze ngo basaba amafaranga uza gusanga hari abantu ugiye guhengamira impano ihari irakora tukayibona twebwe benyewe two gusaba amafaranga impano tuyibonye turavuga ati impano reka tuyirondera imeze neza. Kandi ufise impano ntuzurondera abantu cyane kuruta gushira impano ahagaragara. Shira impano yawe ahagaragara ukore ku ruhande rw'iwawe kubera ko niyo umuntu abonye ko umuntu afise impano aribwiriza akavuga ati uyu muntu harimo ikintu. Ni bimwe Bifesi yavuga ati umuntu igihe ciwe kigeze kiragera wagira iki wakora iki igihe ciwe kigeze kiba kigeze. Sinzire ko nagerageje kubisigura murakoze. Mvuge canke nzi mwibirofu Vuga kwijambo yana kugira ikintu kimwe bro ibintu bijanye n'utugwi ntituzofata duheze kwera no mu mafamiye hari abahuza bro ivyo bintu mu muziki n'abantu bahuye bakuze ivyo byo kuvuga ngo wokura utwo tugwi kiragoye kubera n'amashirahamwe dutwarirwamwo ntibanatuzi rero kiragoye cyane kenshi bijya ikintu gihuza abaririmbyi canke abantu n'amanama n'amarencontre mu Burundi ntazihari. Twebwe tuzohura kubera turabagenzi nyene kandi ubwo bugwi nyene urumva butegerezwa gukura sivyo ariko nkamwe hoba nk'amafestival kandi hakabaho amarencontre y'abasani amasoirée ahuza abasani bashika ico gihe ikibazo cyose baragitorera inyishu mugabo nta na hamwe duhurira amaze tuza gukoranywa na collabo zonyene kugira zikogwe aba hari indirimbo z'amacinya canke ngo turwanye corona canke ngo turwanye sida nta musi n'umwe uzobona abaririmbyi bahura bari bashika nka 10 bumve nyene ko bari hamwe. Abo ba journaliste nabo benshi harimo abo tuzi badakorera amafaranga ku radio ategezwa kwibako urumva hari abagura isura uravyumva. Rero muri ico gihe hageze yuko ashobora kukwegera akakubwira ati je utanshoreye sinkuvuza afise power kubera abaririmbyi barenga 1000 abajournaliste nabo ntibarenga 200 none gashaka uzofuka mirundi akwiye kuba neza mugabo kubera ko navuze yuko igihe kigeze impano utayizibira naho yica naho urara impano imeze nk'inkorora igufasha no mu ntambara urakorora kandi winyegeje urakurasa sivyo. Rero kubw'ivyo ibintu vy'utugwi mu gihe tuzi neza yuko na ministere uza gusanga nk'ubu canke ngo amikare ata munsi n'umwe ndigere mbona itegura amanama ngo duhure nk'abastar nk'abaririmbyi canke abajournaliste n'aba DJ
utwo tugimo twitege ko tuzokwama. Ariko ico nzi umuntu yarakwiye gukora ikintu kiri ku mutima akumva harimo patriotisme ataravye ngo naka arabe impano kubera ko bavuga mu kirundi ngo wanka kwenda inkende bwacu kayisanga na mwe. gutangara uheze ijambo atamugani Kubera ntibiba ari igihe bishika ukanka gusapotinga umuntu hama ejo akaronka undi amusapotinga agaca agera kure agaca kudubla inshuro nka 10 ejo uzasubira widoga kubera iki ntabikoze vraiment kandi nari ndabishobora ubu utangura kwicuza je vyiza umuntu wese yokora ibivuye ku mutima ko amahera arahera nta n'umuntu agura santima z'umuntu agura umwanya wiwe gusa kubera ko iyo uguze umwanya w'umuntu arawuguha mugabo mu mutima nta kiriyo ni kubera ico wamuhaye mu gihe rero ico kintu wamuhaye giheze ntasubira kukwiyumvira kubera ko bavuga ngo witera umwora mwereka mu kigega rero kuri ivyo umuntu wese azokora ico yiyumvamo kuye ku mutima batarenze kumufumbatisha ahubwo bazomwibuke bagire reconnaissance bavuge ati yarankoreye ibi reka ndamwibuke nakoze. merci sana bo na generalifi Kenzo wumvise bya bintu na generalifi akantu gato nashaka kungura ko ngaho kuko yavuze ati yumvirije Jena Kenzo igihe twariko turabigira ko ndibaza twe deba twariko turabigira ko si kuvuga ko ngo turaba ahantu turi ngo nico gituma duca tugira iyo deba no iyo deba ntitwayikoze turavye ahantu turi kuko ibiriko biraba turabibona kandi ingene we yashatse kubisigura yivugira bro yavuze ati nimba dusabye uwo muntu tukamusaba ayo mafaranga nuko tuba tuzi natwe kugira dushika aho hantu hariho ababidusabye rero jesi sindiko ndatahura ingene wewe kubera ico kintu bakigusabye nawe uca ushaka kugisaba uwo wundi ubona ko ushoboye gufasha aho no hari ikibazo rero duca tugaruka ku majambo dutanze example tukavuga ati okay none nk'ubu Fizo ko hariho abantu avuga ko yafashije akabafata ukuboko eske nawe iyo aca ababwira ati murazi je ingendo nagenze kugira nshika aha nimubanze kwanza namwe mugende murire ya maiskariye muyagende ko kugira mushike nanje ahondi iryo jambo rero aciye arikoresha uko nta numwe yofasha ikigira kabiri ni iryo jambo Bifesa avuze ubu aheza aravuga ati wanka gufasha umuntu ariko arakurondera kugira umufasha ejo agaca atera imbere hama ugasanga arakurushije ugaca utangura kwicuza ati yo nanje ndamufasha nk'uba ariko aramvuga mu bandi iti naramufashije ikibazo rero aho kiri stable si kuvuga ngo kubera wewe kugira ushika aho uri hariho abantu bagusabye ibintu ngo nawe rero ifo kwabo bantu baca aho hantu kugira bashika aho uri no ahubwo wewe ko wagiriye ubwo buntu ugafashwa ukanahashika ntibisigura yuko uca usubira inyuma nawe ngo umuntu ashaka kubufasha ko wobimusaba oya ahubwo shiramo inguvu kugira ashobore kuzamuka kugira ejo azonagushimira. Brother, donc ivyo nashatse kuvuga urabona uteragiye itomati uraziteragiye mu murima inge gatoyi baba Starboy mbabare gatoyi ntaragucira mutakoze juste akabazo gatoyi umugabo utangufise intumbero yahe so uno mwuga nawe utanguye mfise intumbero yo gushigikira bamwe mu bantu bafise impano ariko ndabashigikire après nganye $. uganya $, uyiganya a partir yuko uba postage cyane ubushaka kugira ikiganiro ukorane na biganiro bavuga amahera. So bino bintu dukora hari gusanga ukora bino mugabo hakitamwe ibindi bintu biguha amafaranga ugasanga kumbure n'ibiganiro ugasanga ubikora for free
mugabo ukaronka kandi kantu ushobora gukora promotion y'ikintu kanaka byaba bidandazwa. Ego ivyo ndabitahura mugabo objectif yiwawe kwari kuvuga watanguye gukora ibiganiro kubwo gupromotinga impano wewe kandi izo mpano kugira uzipromotinge nuko wowe wacisha kuri chaîne yiwawe normalement iyo chaîne yiwawe mwari kuba musangira 50 amafaranga yinjira kuko nijya bizaje ujya muntu ari rya ry'umuntu nicyo gituma wewe kuri chaîne yawe bakurikirana chaîne yawe baraba ati mugani yaguze iki yagize intelligence Starboy abazi yuko bakunda mugani abafana ba mugani baca baza kugira subscribe kuri channel yawe kugira bakurikirane icyo kiganiro aho turahuriza kuko iyo atari kuba ujya musani mwakoranye nawe icyo kintu zenye icyo kiganiro kuko aba afise fan base niniya nibaza yuko ariwe atuma wewe sheni yawe irabwa keshi breuko hama wewe kuko niwe aba kugiriye na promotion indirectement utabizi aba kugiriye promotion iyo sheni yawe hama wewe kubona umaze kuronka aba subscriber benshi ushobora gucishamo na za business zo kuvuga ati jewe ukeneye ko ndamugirira publicité ya hotel cyangwa iki ubicishamo ubwa ya sheni watumye wagize nuze yo kugira wowe upromoting ngabo wowe urumva ko ucuhindura uvuga ati jewe kugira ati miliyoni kiganiro cyo kumpa amafaranga igana bisigure neza ya ntumbero yiwawe ijya ntumbero watanguranye nayo ya objective bashi wihindura nivyo bashatse kuvuga nga okay reka ndabimusigurire umurimyi w'ikawa bije yakoresheje kurima inge manze meze umurimyi w'ikawa bije yakoresheje umurimyi inge manze nishure yadi wera njemejeje ntaco ucuvuga umurimyi w'ikawa n'umurimyi w'umuceri arige badashobora gukoresha bije imwe je sinashatse kuvuga ngo namahera donc ugitangura gukora hari ahantu uvuga ati niho ngitangura sinshobora kurenza hano kubera ko ntarahagera rero iyo umaze kubaka izina ryo kuvuga ati kugira ibintu bimere neza cyane bivanye n'ikiganiro tugira dukorane reka ndamucagishinge guca kumbere bimfashe kumusha hariho n'aba artiste twe twamatwariye déplacer mugasanga araje tugakorana ikiganiro urumva reka ndamucaginga yamahera kumbura aramfasha kugura amamega yo gupostinga kino kiganiro n'uwundi muntu narihiye déplacer makumbure nakoresheje mu mahera yiwanje ashobora kumfasha nkaronka yandi mamega apare ntago nashize imbere amafaranga ahubwo navuze ati umuntu ashobora kumubwira ati mpaya kumbere bigufashe remega n'utundi tuntu kubera ko natwe tuba dukeneye utuntu tudufasha kubera ko natwe turabana ugasanga nta nubwo wamusavye amafaranga y'ikirenga gusa abantu baca babita ko dusaba ibiturire amafaranga orose amafaranga n'amahera usaba uravye ico kiganiro mbega kikuza kugucaginga gute nza kumusanga hariya gute nza kwideplacer gute ukavuga ati kumbure reka ndamusaba ya biraza kumfasha ikiganiro kigende neza cyane. Okay, ndaza kwishyura adie. Ndiko mu jambo, ndashaka ijambo. Yego turaguha ijambo nawe. Ndasavye ijambo. Bonsoir à tous, reka ndabaramutse mwese, Fizo, Kenzo, Gabi, Endomike, Bface na Starboy. Donc nigeze kumva ku bintu byuko ukungene bishika aba journaliste bagasaba amahera. Navyanditse muri comment. Mbega umujournaliste umuntu yitwa umujournaliste gute byari hama ndashaka yuko peut-être muga mufise igihe kinini mukwana n'abajournaliste mbega utanga itandukaniro gute ryo umujournaliste akora muri media yemewe na sense n'umuntu akora kuri TV online kubera ko numvise ngo birashika abajournaliste bakora dimwa ibiganiro vya music yuko bigera ahantu bashaka gusaba amahera aba artiste numvise abantu bashoboye kugwa mu mporero kuko twese ni dupromoting umuziki dukeneye yuko baduha amafaranga twibukanye yuko ari abajournaliste bapromoting umuziki canke bagatanga ibiganiro atamahera basavye turakeneye mu duhitandukanirizo hagati y'umujournaliste ari muri media n'umuntu yikorera ivyiwe kuko sinibaza yuko abantu bose akora muri ma TV online ari abajournaliste
ndashaka Starboy ame novuga definition y'umujournaliste umuntu umujournaliste ryari byagenze gute Nituri mu ma definition turi kwiga ukuntu umuziki washobora gutera imbere. Oya yabajije ndumva navyumvise kuko iyo bahagaze ku izina ry'abandi bajournaliste ndiko ndabanza kandi abajije umuntu akora kuri TV online nibaza ko atari journaliste nk'umuntu ari muri media nk'umuntu yavyigiye nibaza Peut-être abo ku maradio no bahora bavuga ngo bahembwa amahera make ngo nico gituma basaba amahera. Definition. Iyo niyo definition. Kisura yabajije Starboy ashaka ko Starboy amwishyura. Oya je nanje natangaje ninge navuze ngo hano ntituri mu bintu by'ama definition kandi yabajije ikibazo cyumvikana kubera ko cyumvikana neza ni bimwe bavuga ko hari haba amateur n'abantu bazi ibyo barimo n'ibyo batarimo sivyo rero ifoko tubatandukanya tumenye abajournaliste n'aba youtuber n'amateur gusa mu bintu bya journalisme biratanga bon different hari umujournaliste hari umuanimatrice hari ndahazi umuamateur umuauditeur n'ibindi byinshi kweki abantu bo kuri umva agenda kubwira icyo ndi kugira ndashaka kumenya iyo definition ya journaliste umujournaliste yitwa ryari ko ari umujournaliste by'ukuri kubera kubasa nanjye ndaza kubaza definition ya promoter nayo ni talent gusa ko c'est talent ukugura TV online yawe ukamenyekana ukagira ama views n'aba followers amukita umujournaliste ukona abajije ikibazo ukona abajije ikibazo rero cyumera so jewe genda mu YouTube mu influencer mu promoter ibyo byo journaliste sinigeze ndabivuga nuko abantu bagumye babicishamo tu ariko bagombye kuvugira muri rusangi abantu basanzwe ba promoting umuziki nico ariko nibaza ko iyo question nawe ari kuyishura kuko niba utitaye amazina hari aho ushika ukavuga ko uri umujournaliste c'est pas la première fois bon ntaco dupfa nta beef ntaki me ndashaka kumenya si Starboy gusa n'undi wese ari ngaha ndasavye umuntu wese atange sinzi definition uko yumva umujournaliste kuko habaye ikintu cyo kuvuga yuko tudapromoting umuziki w'u Burundi canke tu promoting bivanye nuko ngo dukeneye kwanza kurihisha amahera we wabisiga uvuga ati haraba artiste turira amataxi ko yanzi ko baza kuducangira tukabashira ikiganiro kuri TV online zacu natwe dukorera ama media bica bigenda gute peut-être niba hari abafisi yongeso ayo mahera nayo bashira hehe turashaka yuko ibyo bintu biba clair ibintu bigenda neza cyane oui merci beaucoup ese ndimo jewe ico nzi jewe ari top ndamaze ukumva urashigikira umuziki w'abarundi cyane kandi kuhaje nubwo mu bintu nubwo byambwa bumwe umuryango sivyo ariko barahari hariho ibidogo byama biridoga baruzuye urumva akagenda akabati je nk'ubu baranyidoga ko ngo nsabira nakasha nsabira ntuze yamvugiriza akaririmbo naramuhaye n'uduhera twanje yaraturiye ariko ntamvugiriza n'indirimbo rero nkanje nkaraba izi dosiye nkazinjiramo jewe sindi umucamanza sindi umujournaliste sindi umupromoter usanga umengo ndiko urumva ngo nivanze mu bintu mugabo barahari vraiment rero icyo nzi cyo navuze yuko vraiment bitavuye ku mutima udakoza akazi nk'ugakunda nk'umupatriote yifuza ko impano iyo ari yo yose igira higeze ikaserukira Burundi nani inkora y'ifege tuzovamo za Burundi yakoye genda gutahura ariko ntibivuze yuko umuntu wese promoting umuziki w'u Burundi yitwa umujournaliste parce que ni titre ikomeye cyane ivyo ndabizi tukite twese ba journaliste
je nibaza ko umujournaliste kwera ababifitiye basina impamyabushobozi yavyigiye atari umuntu wo mwibarabara yitwa umujournaliste niko ndavyumva mugabo ku bwanje ko je twiganye mwere niko ndavyumva je nibaza tukiraho nyene Bface sorry gato tukiraho nyene Bface je nibaza ko ivyo muri ko muravuga ngo umuntu ngo abafise impamyabushobozi nibaza ko natwe muri bino bintu dukora mugana impamyabushobozi badusaba tuzana amatara nk'uko Starboy nawe yumvishe ko afise kara yo gukora ubujournaliste araza aratangaza amakuru kandi abantu baramukurikirana nibaza ko ivyo muri impamyabushobozi biratandukanye muri ico gihe nta bari umujournaliste ariko Aditopa afise impamyabushobozi journalism Ego. Sindabaciriyemwo and the mic. Twese twese talent. Talent ni kimwe impamyabushobozi n'ikindi sivyo me kucuza ukiha statut y'ikintu utari ico ni kibi cane kuko no mu bindi bihugu wisi ico utari barabiguhanira sivyo gusa je naje kugira ngo nshobore gushira ku mugaragaro yuko hariho abantu babeshegwa kuko numvise yuko hari abajournaliste basaba amahera aba artiste simvuze ko bidahaye gusa si vyiza yuko umuntu wese ashobora kuba afise ndazi TV online yiwe izwi ko ashaka kwita umujournaliste Aditopa amipro yahejeje 13 kuri Israel Israel ari umu DJ je nibaza yuko hariho umuntu bashira ku rugu y'uwayi cyayi ofite umujournaliste ni muri definition iki umujournaliste n'umuntu waciye ku ishuri rya journalisme tout simplement c'est tout nta bintu birebire ntaki abasigaye n'abainfluencer na Israel hariho umva ndabwire ni nk'uko bahora baha promotion nk'uko nabivuze kare hose hari umuntu usanga bamuha promotion atampano n'imwe afise urumva hariho abariringiye benshi baha promotion kubera bati reka tumushire imbere ku ngubu ngo basanga araje 2 mois 3 mois yapote no mugati shaka next song ngire next song ni yakabicanye ya gatatu bikamunanya kubera bamushizemo pressure baramuduza urutwe rurabyimba urumva journaliste n'umuntu yigiye journalisme point très hari abandi babigira ku UI aravuga ati nanze ibintu bivuga kwa kundi navuze ni hari abantu babona ati naka aririmba reka nanjye ndirimbe urumva anafata mukumbo atari impano yiwe hari abantu bavuga ati nimba naka aririmba nanjye si kuja muri studio amaya ndayafise ngo asanga si passion yiwe ariko ikibazo cangira Big Fizzo ko amipro yahejeje 13 kuri Cedirac na Israel bakaba bafise baje yo muri ntuzenya muri CNC tuvuge ko muri CNC bibesha bakabaha baje za journalisme batabikwiye cyane barigiye journalisme barayigiye sivyo bigiye kuko DJ Israel yari umudije ndakubaza kuko hari n'abandi bafise nuze bafise cadre y'ubumambre wa AMB Amical des Musiciens ngo bataririmba brefo ariko hari n'abantu baba bafise tala hari no musi ya nize journalisme na Israel ariko bafise carte za sense ko arabamenyesha makuru nivyo nakubwiye hari abantu bapfuye gusunikira babaye voilà Ikibazo nivyo guca mugabo eske barigiye journalisme ntayo bazi bapfuye professionnel ikibazo n'aba professionnel barigiye journalisme urazi igihugu cyacu twarimo amanyanga menshi ni menshi journalisme barayigiye nzamura badoma ku rutoki umviriza mwebwe hama ikindi naco hari abavuga ngo umu influencer definition mu influencer ni iki ngira ngo n'umuntu
ngira ngo n'umuntu avuze Facebook oya hari gusa umuntu avyuka ngo je No, Fetsa. how come ushobora kuvyuka uno munsi ngo uri umu influencer nta mu influence ki ngo ni umutiktoker. C'est ça. umutiktoker ni kindi no kuba umutiktoker nuko umuntu ushobora kuba ufise urakrea TikTok ugashira ngaho ukagira ufise konti yanuze ufise konti ya Facebook Facebooker ntumbaze ariko influencer tu te réveilles aujourd'hui nawe ngo uri umu influencer tu influence qui ibintu ni mu mutwe muzima tu influence qui wowe uvyusura musi ngo uri umu influencer qui ibintu ni mu mutwe mutanga niyo tari uvyuse oya tuzo turavuga tuzo oya nuko gusa ukuri kubabaza okay uno musi wavyuse ngo uri umu influencer tu n'as même pas aba followers tuvuge reka ni exemple gusa isanzwe aba followers bashika n'ibihumbi amajana abiri okay wowe uraje ngo je suis influenceur tu influences avec quoi ariko Fizo uno muntu afise 10000 personnes arashobora ku influence abantu non tu n'es pas influenceur parce que c'est pour exemple nakwa je influencer ende wewe no musi n'uri umu influencer Wibiki. mubiki endo n'umu influencer akomeye cyane kubera ko endo ninge none ndabivuga ninge ndabigusigurire man Ndakwinfluence iki? oya riga singo mwa influencer jewe akazi influencer ça veut dire quoi influencer c'est influencer quelqu'un tunajya amahere mu bivanye n'ivyo ukora endo wowe no musi uri umu influencer kubera ko we hari abantu bakora akazi kubera ko ari ibintu byinshi bakwigiye ko bro hari ibintu byinshi babonye kuri wowe no musi bavyumvise mu miziki nkora ntibabiboneye ku ma platform yiwanje bro ibarabibonye nabo nivyo bakora nivyo nibitabonwa kuri TikTok na Facebook wapi babiboneye mu miziki nabo ivyo bakora babikora nkuko nyene we wabikoze ivyo bariko baravuga rero nivyo gutangaza amakuru none nibarize Starboy wewe none uri umuki uri umu promoter uri umu journaliste canke uri umu influencer je ndi umu influencer ndi umu youtuber urumva La bonne ndi question. umu tiktoker urumva nkaca nongera nkaba umu promoter Mu Facebooker. TikToker. umu sniper Ntabaciriyemwo nivyo nyene Big Fizzo yajeje kuvuga buri muntu wese aravyuka akita amazina peut-être ni influencer ni journaliste ni buki même udashaka no kumushiraga imbere mubaza ati mbega wewe uri giki kubera ko vyashitse akagira abashaka kumukurikirana bakeya n'abashaka gushima ivyo ariko arakora ivyashitse yarabikoreye nibaza yuko umuntu ariko uyu muhungu aradufasha nibaza yuko umuntu akwiriye kwita umu influencer canke umu journaliste yagusanzwe ngo kwera ngo byashitse sorry gatoya Starboy sorry gatoya wowe wise umu influencer maze ku influencer abande kuko je ndazi yuko uri influencer abantu uragira ico bamariye bakagira ico bavamwo nabo bakaba abantu we nguwo kubaza top 5 y'abantu maze ku influencer bakavamwo abantu bazima bagashobora kwibeshaho nabaye maze kuba influencer gute naye ma projet maze gukora kugira wite umu influencer Yes. uzi impamvu ushobora kwita umu influencer uno musi mfise YouTube channel ifise ibihumbi 100 birenga maze kuronka agashimwe gatangwa na YouTube kandi gasinywa n'umuntu arongoye urubuga rwa YouTube channel uravyumva nimba YouTube ihari nkaronka umu youtuber era pa umu influencer nturi umu influencer uri umu youtuber ndabakunda cyane umu youtuber not influencer ndafite voyage yo kujya kwitegura nzoje mu Bubiligi murakoze cyane kuba mwaje kuri live je nabisiguye kabisa turabisubiramo ejo mu bw'ijoro byiza murakoze cyane ndabakunda cyane merci beaucoup Lydia Makiana.